Nitwa Anaïs Mugisha aka Sexy Love nukurije imbere murakoze ntimushobora kwibaza ngene mukoze kubona message natanze kuri Instagram yanje ishoboye kubapermeta kumpa urubuga runini rutuma nshobora gutanga iyi message n'abandi kabashikira. Cette vidéo est un message pour les hommes qui prétendent être célibataires mais qui ne le sont pas. Please, arrêtez, on en a marre. On en a marre. On en a marre qu'on vienne nous traiter de voleuses de mari. Alors que nous, on ne savait même pas que vous étiez fiancés, que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez bientôt vous marier. Si vous n'arrêtez pas, je vais commencer à vous afficher. Rero ikintu cambere kimbabaje ntimushaka kwibaza ingene abahungu bo hano bashobora kuduha twebwe inkumi amafaux espoir bakibaza yuko nous sommes prêts à tout kugira ngo dushobore kuba ababo mugabo gute bashobora kuza kubutubesha kandi bari fiancé déjà canke bagire ubukwe bakaza kutubesha ko bari célibataire alors que batari célibataire. Ni histoire je yanshikiye igashikira no mugenzi wanje nico gituma irya message nayitanze kugira ngo abahungu babone yuko nukuri ego turahari muga ntituhari ngo mudukinishe turasa imitima turasa amasentiment natwebwe nukuri mureke kudukinisha mureke kuzana iza turiko turahamba ubusore mbe ubwo busore mu buhamba meza ngaha ko handi hose babuhamba umunsi umwe. Rero kuvuga ngo muriko murahamba ubusore bwa une semaine 2 semaines ukwezi kumwe amezi 2 amezi 6 mugashika no kuri etape mukagira projet n'uyundi alors que ubizi neza yuko ugire mariage. None nk'ubu ndakubaza ikintu kimwe nk'ubu uri umuhungu ukaja kudraga umukobwa umwe 2 3 udashizemo rero n'uwo mufiance wawe bikaca bihera bose basamye. None wibaza ko bica bigenda gute? Wewe wibaza ko bica bigenda gute? Ucugira abana 3 kubera iki iyo message nayihaye abahungu gose? Niyo ma question nagumye ndonka, niyo ma message nagumye ndonka ati kubera ikuri kubwira abahungu gose na ma critique menshi naronse kuri irya message natanze mugaje nabahaye message mvuga abahungu kubera niyo experience je nagize niyo experience abagenzi banje bagize byashikiye abakobwa. Rero ukabura umuhungu n'ukuri bikaba byaragushikiye ndazi ko mufise ya ego surdimensionné mudashaka kuza kuvuga yuko hari abakobwa babajengajenze muri nka 2 3 ou 4 mugabo bikaba byarabashikiye n'ukuri muze iyo message nayo ne tuyitange kubera ici nkumi ikora nico n'umusore akora.